Nabaramukije inshuti namwe bakunzi ba JCTV nizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Twe tumeze neza ikiganiro ni JC Sport. Twagarutse. Nizere ko aho muherereye mushima Imana aho bitagenda neza nabo. Ukwihangana turiko turangiza ukwezi kwa 11 birumvikana neza yuko usigaje ukwezi kugera kuri kumwe kugira ngo umwaka wa 2025 dushobore kuba tuza kuwusozera. Nizere yuko ivyo uri kuracamo byose ushimira Imana kuba ugiye kurangiza umwaka uri muzima. Mazina ni Hamenyimana Kevin je ndi kuri micro ya mbere. Tukaba tugiye kurabira hamwe ibintu bishika kuri 4 canke 5 bivugwa muri ari amahiganwa cyane ashanzwe ko makomeye ku mugabane wa Buraya. Inkino zari zagarutse, FC Barcelona igaruka kuri Spotify Company nyuma y'imisi majana 9 itakinira ikaza gukura amanota agera kuri 3 itsinze bikomeye cyane mu rwa Atletico Bilbao. Turaza kuva Barcelona twerekeza Madrid. Equipe ya Atletico Madrid yariko itsinda igitsindo kimwe ku busa equipe ya Real Madrid byariko biragenda bihanga kabisa ku kibuga ca Elche bagenda bahanganyiriza ibitsindo bibiri ku bindi. Turaza kuva mu gihugu ca Espagne twerekeze mu gihugu c'Ubwongereza ibintu byari byakomeye. Equipe ya Liverpool isubira gutakaza, abakunzi bayo bakavuga ngo equipe vyanse kabisa, mumenyereza narabe yirukanwe. Turaza kuguma mu gihugu c'Ubwongereza equipe ya Manchester City na muze Pep Guardiola bagwa St James Park ku kibuga kiba kigoye gukura kamanota 3 mu gihugu c'Ubwongereza. Arsenal yerekana yuko ari wo mugwi kugeza muri kano kanya wa mbere ku isukomeye banifuza gutwara igikombe ca UEFA Champions League mu gutsinda muri derby yo mu gisagara ca Londres mu gwa Tottenham Hotspur ibitsindo byose bigera kuri 4 kuri kimwe. Chelsea de Bruges imbere yo kwakira FC Barcelona muri Champions League bwira Banlati turayoboye twifuza kurangiriza muri Big Four ndetse binashobotse tuze gutwara igikombe kuko uno munsi baraye mu kibanza ca kabiri nyuma yo gutsinda Madrid ibitsindo bibiri ubusa. Turaza kuva mu gihugu c'Ubwongereza twerekeze hariya mu gihugu c'Ubudagi. Bayern Munich kipe nkuru kabisa hariya mu Budagi itsindwa ibitsindo bigera kuri bibiri na Fribourg mugabe ivinyuma bifashijwemo n'umusore akomeye cyane azwi izina rya Michael Olise. Tsindo bitandatu kuri bibiri Michael Olise afasha mu bitsindo bigera kuri 5 byose atsinda bibiri atanga assist zigera kuri 3. Turaza kuvanga twerekeze hariya mu gihugu c'Ubufaransa equipe ya Paris Saint-Germain ariko ibikora neza bifashijwemo n'umusore ameze neza cyane yitwa Oneves Kanginuri ndetse na Bradley barikora batsinda equipe ya PSG batsinda equipe ya Le Havre ibitsindo 3 ubusa. Turaza kuva muri Ligue 1 twerekeze hariya muri Serie A mu Butaliyano ibintu byari byakomeye kabisa. Derby Mira AC miribwira Inter do Milango ntiharagera ko mushobora kudutsinda kuko Inter do Mira imaze gutsinda AC Milan muri ino myaka kuva 2024 equipe ya Inter do Milan ntizi gutsinda AC Milan inkino zigera kuri 5 zirarumanye batazi kubatsinda. AC Milan yerekana yuko no mwaka kabisa yajiri favori ku gikombe itsinda uwo bahanganye muri derby Milan. Turaza kuva muri gihugu c'Ubutaliyano duze guca gatoya muri Afrika ho inkino za CAF Champions League na CAF Confederation Cup zariko zirabakundwi yazo ya mbere kabisa. Hariya muri Tanzania Young Africans ibikora ari ku mugwi witwa Simba vyanka kabisa utsindirwa muhira. Umugwi wa Al Hilal Omdurman wa Jean Claude Girumugisha kuri Stade Amahoro mu Rwanda ubwira umugwi wa MC Alger ntibikunda kabisa ntimuri utuvane hano. Turaza guca no mu nkino za Confederation Cup gato turaba ingene biba biriko biragenda. Mu Burundi equipe yitwa Vision F726 kabisa bikomeje kwa nkino zine zose izitsindwa yikurikiranye. Equipe ya Boma muri equipe ya Grenoir na equipe ya Frambondi Centre rurageretse kabisa kuko barusharushanya amanota agera kuri 3 kandi bafise n'ibirarane bigera kuri 2. Aya n'ayandi urahawe ikaze. Icyo usabwa rero wewe no gukora subscribers ndetse ukazukabana natwe. Kuri micro ya mbere ni jewe Hamenyimana Kevin, kuri micro igira kabiri ndi kumwe na mugenzi wanje Salom. Mumeze neza? Ndashima. Meze neza? Ndashima Imana.
biraboneka kabisa mwebwe hari yala aguma bibuka aciye muri ya ntumwa yabo bayitwa nawe Imana ni kwibuka ko nzibuka twese Imana anaje iranyibu ko nimba no munsi naje hano ndi muzima ko yabigizemo uruhari yitaza Simba ndaha mugabo urumva yabishatse kubw'urukundo rwayo uvuga ngo reka ndeke karagu yanje canka gasore kanje ndeke kubandanya kagerageza karabi kizova mu ejo canke hirya yejo uracari ingaragu ntubona imyaka ndimwo hari n'abakuru banje ataje bayibwiriza nta mukopine ufise ivyo nta mukopine wanje ni micro n'umupira w'amaguru kuri televiziyo canke kuri tele reka kwesikuruka abantu Kevin nta musheri ufise umusheri ndamukuye kiretse uzomundangire no nzokurangira ntacyo hari umu influencer yitwa Rocky wo mu Rwanda amubajije ibintu by'abakobwa avuga ngo urashobora kugereranya bamubajije comparison inzoga n'abakobwa ico yoyitabo aragira turashobora kugereranya inzoga n'ibintu by'amafu gusa mu nyuma yarisubiye bongera barabimubaza kubwanje rero urashobora kugereranya ibintu urashobora kugereranya umupira na mikro n'ibintu by'amafuti hari ivyo bintu je nakubwiye umusheri wanje ni mikro kuba nibereye kuri ekran ndiko nakubwiye nuno munsi n'isati bivugana keshi mu gihe utararonka umukopine sinzopfa ameze neza nka wewe sha oya ntuzososa nkuko twe turiko turasosa uramufise ku mugoroba wayigeje niho nabonye message uvuga ibintu ushaka kumva mu matwi wewe ugiye ndi muri kategori yindi atari yamwe bani shige kabisa kurundi ruhande ndi kubwe banza uramutse kwanza abantu uramutse abantu abakunzi ba JC TV ndabaramukije muhereye hose nizera ko tugiye kubana muri kino kiringo cy'iminota igera kuri 30 cyangwa 45 tubahamagariye gukora subscribe commentaire no gupartage mu yandi magroup ko nimwe mutubwira muri commentaire ati nimudukoreye na bino dukora n'ibyo wanyu si ibyo wacu kuri mikrigira gatatu ndi kumwe n'umusore mwiza cyane hariya yambaye agapira ka Warova ngubwangira yayiguze mu mwaka uheze uko no mwaka ntashobora kumbwira yuko yagiye kugura agapira ka Barcelona hariya imeze iri mu bihe sizi ko yayiguze Jean Pierre umeze neza ndameze neza cyane kipe ya Warova urayifana canke wakaguze nyene kubwo kwamba Warova mu mwaka uheze vraiment yarangyoheye kubera yaragombye gukoroka ariko irigwanako ntiyakoroka ucuhitamo kugura agapira kayo narayikunze vraiment Warova nayo ndayikunda uyu mwaka nawe ntabwo ukiyikunda uyu mwaka bavingirira ibintu bitari byiza oya yigume twe twafanye ikipe yitwa Arsenal tumaze imyaka igera kuri 20 hariya tutazi ngene baterura abana baravutse barakura bariga bamwe bari kubaka abandi bari ku university uvuga turacyayirika none wewe nawe kubera ikuva kuri ekipe kandi rega champion irahe ega ogitwara irakoro uko biri kose tegeza gukoroka oya nizo gukoroka champion irahera urashobora kuba yo decide kipe yawe ishobora kuzikagwana kabisa yongyohera cyane kwese ego umeze neza rero ndameze neza ndashima namwe ndabona kandi umeze neza oya twe tuba tumeze neza nyene iyo warinze utubona kuri zino mikro hariya ibintu byose bari maho byose bari sawa tubuza ayo mafaranga yo kuba twoja muri za cafe gurumana bisa nayo amafaranga ahubwo nimba uyafise urarabe dusoke hano aho hakurya ari hano ari hano tuturorex tumeze neza muri weekend tubitege muri weekend sawa tuzokwibutsa kabisa ni wowe ramutse abantu kabisa ndabaramukije cyane muko mukurikirana JC TV tubwira ko mwonda mudukurikirana mudusupportinga uravye video ntuyigumane wenyene usharinge abandi bayibone kandi mwandika muri commentaire mudutera intege biduha ingufu zo kuguma dukora birumvikana abasore ni Salom ni Jean Pierre ni Hamenyimana Kevin tugiye kubana mu kiringo kingana n'iminota igera kuri 60 cyangwa 45 biravana tudatevye Salom ikipe ya FC Barcelona igiye kwakira ikipe ya Atletico Bilbao ku munsi wa gatandatu match ya mbere muri Spotify Company inyuma y'imisi igera kuri 910 batakinira baheruka kwakinira genekerezo ry'itarike 23 kwezi kwa 11 2023 yego
baragarutse baje guhura n'umukandida cyangwa muri equipe twovuga ko ugiye kuraba mu bindi bikombi bagora ariko bahuriye muri La Liga ari equipe ubona yuko yamaze kuba imenyerwa kurongorwa na equipe FC Barcelona. Equipe FC Barcelona itagira Pedri, itagira Frankie de Jong, itagira Gavi, itanze message. Aina equipe FC Barcelona navuga muri no sezo hasi Afrique no yabiza ati bijya biragoye kurekura mu gihe ukiri muri marato. Bagiye kina na Atletico Bilbao tuba ko ari match zo bikomeye cyane ko ni match binakomeye ko ugwe rwa Atletico Bilbao iri kirakina na nino migwi ikomeye dukunda kuyibona ari equipe zigora mugabo ku munsi wo kwa gatandatu ni Atletico Bilbao yaje mu kibuga mugabo bona Mantare mabatari mu kibuga ko ni nyuma ya match Nese Valverde yaramaje ati mbe byagenze gute ati abasore banje message nabahaye ntibayumvise ko nko mu kibuga ntibari ko barakora ibyo nabatumye ubutumwa kuri equipe FC Barcelona iri kiratanga muri no season kwemera yuko ibyo biyemeje no musi bo bigwanira kuko uruko ratsinda umuntu yabara ko umuntu agora nago no musi wo turavuga muri La Liga Atletico Bilbao twishira inyuma kwitsinda ibitsindo 4 kubusa avec mérite ni kintu novuga gikomeye rero kugaruka Spotify Camp ni hamwe mu hantu imigwi zumva kandi kugaruka hajya ni imwe mu turufu zizonashobora gusunika FC Barcelona kwitwara neza kuko uno musi bari muhira stade zo bayakira abani bayemerera niyo stade ya mbere zo bayakira fana beshi ku mugabane w'Uburayi cyangwa yuko iyo spectacle zo biri ku kibuga izona baposa uko yaba n'abafana inyuma yabo mugabo na dimension za kijya kibuga ni zinini ni hamwe mu hantu hakunda kugora imigwi rero ino equipe FC Barcelona uravye contribution y'ibitsindi ikora uravye ingene batarekura n'ingoga ucubona message hasi Afrique aha bahungu biwe ko numwe mu bantu bahinduye ino equipe FC Barcelona ko uno musi turavye aho bigeze ku gikombe cya championnat nta muntu yobashira kure kandi no muri Ligue des Champions ego harimo ibikibura mugabo nawe nyine arafisa amahego rero kwa FC Barcelona ibintu hasi Afrique novuga ko ino equipe ni ibintu byiza byo kwishimira kuko abagarukani equipe ku ruhando mpuzamahanga indani mu gihugu Real Madrid ntikibateye ubwoba ahubwo Real Madrid bihangayikishijwe no kumva FC Barcelona iri kirakina rero nivyo kwitega byiza hasi Afrique ayikore ino equipe kandi n'amarotation ubona ko raro bivuze ukumbwira ko watsinze equipe ya Atletico Bilbao ntufise De Jong ntufise Pedri ntufise Gavi na Rafinha ntiyarahari yagiye kwinjira muri deuxième mi-temps Rashford si hari mugabo kambwira yuko equipe witsinda ibitsindo bine ni ibintu byo kwishimira nino partnership y'abano bana babiri nubwo bigoye mugabo ubu muri buno bafatanya bakoranye Real Madrid na Pau Barcelona harimo ikizere cyuko no mu yindi mikino yo bifashisha cyane ni hamwe mu hantu bona maranye ibibazo byinshi byo muri defense centrale rero ino equipe FC Barcelona bigaragara ko muri no mwaka ifise nakandi kazi ko gutanga Jean Pierre FC Barcelona inyuma y'igihe kirekire itagaragara kuri Spotify Company irajitsinda equipe ya Atletico Bilbao bitsindo bigera kuri 4 kubusa harimo performance XXL y'umusore cyangwa y'umwana akiri muto yazwi ku izina rya Lamine Yamal na Zlawi Ebana sore kuva yatandukana hariya n'umwigeme Sarumu yari karambira ngo njemwo ubona yuko yagarutse kuri rwagwego rukomeye cyane ino Barcelona urayiha amahirwe yo kuza gutahukana igikombe cya La Liga ndetse n'igikombe cya UEFA Champions League ufatiye ku kugaruka kw'abakinnyi na performance abakinnyi ariko barerekana kuko Robert Lewandowski yatsinze Rashford so yarari mugabo afise ibiharuro byiza Lamine Yamal yagarutse Rafinha yagarutse Pedri aragaruka mu misi Frankie de Jong aragaruka kuko we yarahari kubwo yarabuze kubw'ikarati itukura ufatiye ku kuntu turiko turabona equipe tabikwiye haburamwe elema kremuga bikazi gatsinda no munsi umufana wa FC Barcelona yo kwikubita mu gatuza akavuga ngo ino season ndabona yuko nshobora kugira umusaruro umeze neza cyane kuruta uwo nagize mu mwaka weza mvuze umeze neza cyane ikumva yuko mu byo batwaye hashobora kwiyongeramo igikombe cya UEFA Champions League kuko ubona ko ari cyo bakumbuye cyane yego mfatiye nko ku rukino yari kikina Samedi je naratangaye cyane burya Barcelona je nari nzi ko gukora ibintu nka biriya kuri Club Bilbao idafise abakinyi bangana uko bari bangana nabo bose ba Pedri ba De Jong ntibahari ariko Barcelona ikaza bana bato bagafata icemezo bagatsinda Club Bilbao bitsindo bine byose ku busa
je naratangaye cyane nabonye ko Barcelona abana bayo barafise ikindi kintu bariko babona nk'uko muri La Liga barafise vision yo gutwara igikombe bare ku murindi biraboneka yuko ari abana bashushe bashaka gutwara igikombe cya La Liga ariko kandi ngarutse muri Champions League naho ndabona mo hari intambara nyinshi cyane iyo kora muri Champions League Barcelona ntiri imbere kandi ntago umusaro wayo wifashe neza muri Champions League ariko turavye muri Champions League burya equipe zigwaye ni nyinshi cyane za Bayern zirahiye zimeze neza kucubona Barcelona rero noca ndesida yuko yo twara Champions League byogorana ariko suko itobikora ariko haracyarimwo ingufu nyinshi zotanga kugira ngo itware Champions League ariko yagaruye abakinyi bayo ba Pedri bakamera neza ba De Jong uno musore Rashford arahiye ameze fresh ndabona yuko nta sinovuga ko botwara igikombe byorosha ariko bugarukira kure tendukaniro rihari igino Barcelona turabona novuga n'ivyumviro vya Hasufrike uko ataraza twarabona akajagari kare mu ino equipe mugabo kuva yaza novuga akabayobora mu buryo bwo kubizereramo ntabashireko igitsure cyane kuko umukinyi wari wese aramuganiriza akamubaza byoba wewe wokina neza mu gihe umeze gute ugasanga n'amarotation menshi akora nitwigira tubona ko umenga yakoze rotation kuko abo bana bose azana bivaye na cya kizira aba yabahaye kare kuko n'umuntu azi kwitegereza aramaje ko umunsi atagiye kuri kino kibuga cha Barcelona nkuru abari muri ramaze yakura abana yaduza kuko numwe mu bantu yidugiriza sije kuvuga ngo umukoce ngo Atletico ngo Barcelona Atletico ngo ni wa moha oya we barirabira akaja muri ramaze akaraba mbe noduza abandi no kumuduza nta mureke akanamuha wama uko twamatubona zino equipe ariko nuziduza abana bo muri academy mugabo bakabaduza byo kubifashisha muri kuri bande touche ntibana bahenako kanya wewe kugwa ako kanya kwinjira muri Barcelona nkuru akaguha n'umwanya wo kwinjiramo ukamenya kuko hino Barcelona ono musi tuvuge akoze ni Barcelona uvuga izimbutse ko umukinya arimwo novuga guza amafaranga menshi nuno Rafinha nawe performance ziduze kubwiye ko akizira kuri ayo mafaranga ahubwo byavuga ko ari Europe mugo no musaramukoze akoze Lamine Yamarego yari pepiniere yazavi mugabo umuntu amugize umukinya akomeye nono Hasifrike ko na performance ziduze cyane kuri Lewandowski kuri uno mugabo rero gutwara ibikombe mu mwaka we wa mbere novuga ko hari kizera abakinyi bamugiriye na staff ndetse n'abayobozi ba Barcelona baravuga ati uno mugabo tumwizerereyemo yoduha ibintu ko keshi yigeze ahantu abantu kabareba mu cyizere kare hari ibintu n'ivyo kuko sindi siriko match zose ababwira ati genda abashira kw'igitsure muga hariho na match bakora kubwiye bivaye n'ingene babona icyizere amaze guha abafana n'abakunzi FC Barcelona Equipe FC Barcelona basore baragarutse Spotify campaign. Ese iyi ntiyo bimwe mu mbarutse igiye gutuma equipe ya FC Barcelona muri no sezo dushobora kuyitega muri za UEFA Champions League kaza kuba yozitwara kuko iki ni kibuga c'amateka. Ntiyoba igiye kuba muri kimwe mu bintu kibavyurira gukora cyane cyane kibatera intege. Barcelona kugaruka ku kibuga cyayo ni shema kuri equipe ni shema ku bafana kuko bose bari bavyishimiye barafise inyota yo kubogaruka ku kibuga cyabo kubona rero no munsi bahagarutse barashoboye gukora ibidasanzwe bitandukanye byo twaye tubona haje Madrid kuko kugaruka kuri campaign n'amateka akomeye ku ngo FC Barcelona kuko ndabona ko n'urukino bafise bazokina kwa Champions League kandi bazogwakiriye ndabona rero FC Barcelona abana bayo babakinyi bakina muri Barcelona bose baravuga ati iki kibuga tuje ko dufise amateka gifise kandi dutegezwa kuguma ico kibuga ntago twoca tugitakariza kinkino canke twerekana indi shusho itameze neza ku iki kibuga kuko abadutanguriye bakuru bacu baragikoze kamateka menshi cyane kandi ntago twebwe twoza tunegrija canke dukora ibintu bitaryohera abafana ku ico kibuga jere muri FC Barcelona kugaruka ku kibuga cyayo ziri zimwe mu nguvu canke abana bo muri FC Barcelona bumva ko ari zini nguvu biyemyemwo canke bumve ko nabo hari ikindi kintu cabaduzemo mu kwitangira equipe mu gukina yego Barcelona avantage mbona ko ikino kibuga burya Barcelona ngo tuvuga inyuma y'ikibuga tuvuga imbere mu kibuga burya inyuma y'ikibuga keshi ni bakunda gutunga equipe uko kumbwira yuko kwa Barcelona bakiri mu bisigisigi byo kwitwara neza mu buryo faranga muri La Liga
ibintu vyakozwe na Sandro Roseno president hama Yohani Laporte uno nako Bartolomeo arinjira. Yohani Laporte no musi myaka amaze kwa Barcelona ntaragerageza kuzibira cyacyuho cyo kuvuga ngo wewe uremereye kugura umukinnyi gahita umusinyisha. Rero jewe ikintu mbona cyiza kwa FC Barcelona uwo musaro turiko turabona bariko barawutangana mu njwitsi barawutanga ndetse no ku bindi bibuga. Uno musi rero Barcelona avantage mbona ifise nuko bagarutse kuri cya kintu kibingeza uko uno musi tumva ngo Real Madrid za Atletico Madrid zande muri La Liga ziriko zibaho neza kuko siriko ndazi no kwa nasi Afrique ntanezere kuba dafise uwo mu defenseur mwiza ari kuri niveau international kuko uno musi nanye naraba comparison mbe ego muri ari kandi ndi capable no gora Real Madrid cyangwa Atletico Madrid mbe tugiye muri Ligue des Champions zino equipe z'intiro turagwana ni yubatse ku rwego nk'ugwazo rero uko kutiba ku rwego nk'ugwazo biva kuri kwa kuntu equipe itari kiriza amafaranga menshi kuko kombwira ko equipe yari kiratira Ikibuga twemeranye ko iyo ugiye gutira Ikibuga hari ibyo utanga abafana bose ntibari kuko hari abafana ba equipe bafite uburyo bayishigikira ngaho nyene wabo n'abandi bama barayiherekeza kuko aba bayiherekeza nibo numvuga ko aribo bari batunze Barcelona muri myaka ibiri bariko barabaka kino kibuga. Rero iki avantage hari nuko bagarutse kuri cya kibuga ego bazandikira ko amatika kuko uno musaba hari nta muntu umwe ino Spotify ino Camp Nou yayikoreye ko ibintu byiza bagomba bayibakire ko ivyabo mugabo kurundi ruhande burya ba Barcelona yungutse ikintu navuga gikomeye yubatse stade novuga izobinjiriza amafaranga menshi kuko uno musi nabonyene barabona ko bakeneye uwo mwataka wo mudubrire wa Lewandowski ko kombwira ngo urukura rwana za Bayern za Arsenal zande ni kubera zozo muri côté financière yazo zifashe neza. Rero n'ikindi Barcelona kizotuma yitwara neza kuri urwo rwego nuko igarutse kuri ya stade izo zirabinjiriza amafaranga yiyubake nk'izo zindi equipe. Birumvikana Barcelona yari yatsinze ibitsindo bigera kuri 4 byose kubusa equipe ya Atletico Bilbao. Musore azi kwizina rya Nico Williams hariya ashobora kumaramara kuko abafana b'umugwi wa FC Barcelona bashoboye kuba bamubuwinga cyane bamubuwinga. Lamine Yamal atanga assist zigera kuri zibiri zose muri runo rukino. Umusore yerekanye yuko yagarutse mu kibuga nyuma yo kuva hariya mu bakobwa. Ku munsi wa gatandatu tukiri muri La Liga nyene duce hariya kwa Real Madrid yariko nayo irakina. Ku munsi w'Imana Real Madrid iganya na equipe ya Elche. Abakunzi b'umugwi wa Real Madrid baje gukina na Elche je nayo nababwiye ati no equipe iduze ariko kuva iduga mu nkino zitandatu imaze gukinira mu hira. Yego. Iratsindwa imaze gutsinda zitatu ikanganya zitatu. Arambwira ati equipe turayica kuko twebwe twagiye muri trêve internationale hariya. Tutameze neza turi bihe bibi bisa nuko byatanguye ariko no munsi turaje kabisa dutsinda nkibona line up yibuka n'ivyo Elche imaze gukorera kuri kijya kibuga cyabo ibintu imaze guhashira uvuga ati Real turaza kuba tuyaga yande mu mwanya nyuma y'urukino. Salomon iki cyabuze kugira ngo Real Madrid ishobore gutsindwa na Elche niki Elche yoba yarushije ikipe ya Real Madrid kugira ngo bashobore kwito kuba banga. Kebe twemeranye ko umupira kesi burya nubwo tuvuga ngo ukinirwa kuri tapis vert avaye ko bawukinira kuri tapis vert bakitwa neza umupira bakina bawukinira mu mutwe niyo veseli kabemeze neza. Inyuma y'izo ndwi zibiri warugarutseko ni Real Madrid twumvise ibibazo biri muri indani muri equipe. Niyo line up yagutangaje nta muntu mwitatangaje kumbwira yuko uza gukina equipe nta mukaseri typique no muri mu kibuga wowe ugiye gukina urondera amanota. Rero haracyariho novuga imvururu no kudahuza kwa Xabi Alonso no kutemera n'abana basobe kutamwizera kuko kumbwira ko akoze rotation ugakora rotation ntushire umukasere no ugiye double ugakina na adversaire ubona yagoye zino equipe zikomeye kumbwira ko equipe yagiye kunganya yakuye inota kwa Atletico Madrid iyo equipe nawo bukwiye kwitira kwa Tanse kuko ucamva ko kuri ya migwi minini ya ifise kinini ya yempoza. Rero icyabuze kwa Real Madrid keshe burya kebe twamatubiraba iyo umvise umurejande wa equipe bana batoni Cruz ba Benzema abandi bose hakagira yaho bavuga bo babazi veseli indani muri club ingene imeze. Rero uno muzi kibazo gihari ikibazo kiri
kiri indani muri vese kuko hari party imwe iteguye gukorera Zabi Alonso n'indi party yemere yoyo ishaka kwigumura nk'abantu ba Vinicius ba Rodrigo ba Bellingham ba Valverde abo ni bamwe mu bakinyi b'abasiniya batiteguye gukorera uno mugabo bana bacu bamini ba Mbappe badagirere bo bubona inguvu nyinshi nizo gushira umusaruro kuri equipe kugira ikipe yitwaye neza ugiye ukinore uri Real Madrid ugiye ukinuze uko Barcelona yarayitsinze iraye mu kibanza cya mbere yo izigamye n'ibitsindo byinshi gusumba ugiye ukina na Elche urukurane nkijya gutsinda match kuko abafana ba Real bashaka kumva ngo Real Madrid ntiyitwaye neza mugabo tugiye kuraba ingene Elche yakinye Elche navuga ko rezita zavuye mu series yari yikwiye kuko ni equipe yagoye equipe ya Real Madrid banganye yo possession nizo kaje zugushika ku igori rya Real Madrid ironka nyinshi mugabo ya Real Madrid yagiye kuvyuka Zabi Alonso nko komenta nk'uwa 70 kuduga niho yabonye ko ishamba atari igero azana abantu basore bashira pressure kuri Elche baronka ivyo bitsindo bibiri mugabo ku manyanga mesi rero ikibazo gihari kwa Real Madrid ntibaritegura gukorera Zabi Alonso kandi nibivugwa cyatumira neza yuko ibivugwa indani muri vestiaire ari ibyo harimo ibibazo kumbwira ko abuzerezita kuri Elche uko bimeze kose we uri nka Real Madrid wari usanzwe uzi yuko Barcelona yatsinze wari usanzwe uzi yuko Atletico Madrid yatsinze cyane no kugarurira confiance abakunzi b'umugore Real Madrid ukanganye wananganije na Rayo Vallecano icyo ni gisebo wakoze wakubiswe na equipe ya Liverpool muri Champions League ikubuza go project kwegera imbere mu manota muri Champions League ukiunganya na Rayo Vallecano abakinyi bavuye muri Treve International harabayemwo ukuruka kw'abakinyi uno ku munsi weje wariwe kwiratrapa bakagarukana mu ko uno musafana wa Real Madrid ntibishimye umusaro uri muri no club kuko nimwe muri club umwaka uheze Kevin zifitiye ideni abafana ifitiye ideni abafana ushobora kubivuga uko umuntu akagomba kubikompara mu mwaka uheze ituma Real Madrid ifitiye ideni abafana yarakinya amafinale pe ashoboka mugabo kabona ko nta gikombe na kimwe bigeze batanga Jean-Pierre Zabi Alonso koko niwe mumenyereza yarakwira Real Madrid canke Zabi Alonso mu yandi majambo inose zarafise ikintu ashobora guhereza equipe ya Real Madrid no kuvuga je naravye match ntandavye abakinya tanze de depart yavuga ati ibi bintu uyu mugabo akoze nibiki je burya Real Madrid gutsindwa Zabi Alonso niyo yabikoze kuko simbona yuko ibintu yakoze aramumenyereza iyo bikora ngiye abashaka inzira yabarashaka intsinzi kandi azi yuko FC Barcelona yatsinze urukino akaza gutakaza urukino ikije imbere yiwe azi ko za Villarreal zatsinze Atletico Madrid zatsinze akaca akora ibintu nkabiriya urumva mu bisanzwe kugira match yari yayinegrije yerekeye yafashe nka equipe isanzwe ariko yibagira performance na equipe yadugana Zabi Alonso rero ndabona yuko abandanyije akora ibintu ariko arakora nta garanti afise muri Real Madrid kuko ibintu ariko akina cyangwa uko ariko yerekana ujya panga abakinyi ujya akora remplacement ziwe ni ibintu bitangaje utobona harimo critique yego nuko ukuntu rero bikaca bihura nuko natumvikana n'abantu bamwe muri equipe kandi akagwi kamwe bajya hamaze kuzamwe imigwi muri equipe nta musaruro Zabi Alonso rero uravye uburyo ariko atwara equipe ya Real Madrid ntago ari ibintu biryohera abafana no wamuhera n'abakinyi ubwabo ntibaryohera uyu rero Zabi Alonso abamwegereye canke abamuhaye akazi barakamubwira agahindura statistike z'uburyo akinisha abakinyi cyangwa nibaje ikibazo kwereka Vinicius yamuze kuri Mbado Touche amutangiza ku gatebe kwa kumukomesha canke se we yarafise ibindi bintu ariko abona oya ari gukora rotation burya uno munsi turi ko dushima hasi Afrique kubera akora izo rotation zigatanga umusaruro uno munsi rero Zabi Alonso akoze izo rotation zitanga umusaruro kesh novuga abakre critique ku bantu bamukritika polemique zirabyuka kombwira yuko wicaritse kuko urabura rezita abo akinishize bagatanga umusaruro uno munsi rero kumbwira ko abazerezeta Vinicius ari hanze ntibamushize mu kibuga ikosa rya mbere ni kumbwira ko wowe warinya abakinyi 11 batangura ukabura umukasere Kevin ibyo bintu wewe bamusigurira gute aho equipe igenda gukinira afise umusantineri akina nimero zitandatu
kuko burya kenshi tuvuga ngo defense yabaye expose burya kenshi mediane niyo ituma niyo defense kuko defense ari Madrid twibukanye tubwiye n'abantu ko si defense nziza no muri La Liga na haye kumbwe ko rero iyo defense atari nziza wayishoye mu kibuga abana ibye no mu kasere aho DJ bamaze kumva uburemere wewe bw'ivyuza guhura nawe witeze kwatakwa kuko urabona no munsi yatanguje abakinyi baba defenseur bagera kuri 5 yo Fran Garcia ukazana Alvaro Carreras ukazana Deni Huyisen ukazana Raúl Asensio na Trent Alexander-Arnold agaje mu kibuga cyaza gucumitamwo Ceballos mu munani yego Arda Güler akandi kana abantu abakunzi ba Real Madrid cenke abandi bantu dukwiye kwibaza burya kuvaho Jude Bellingham yinjiri muri no equipe bigatuma Arda Güler asubira inyuma akareka gukenera inyuma ya Kylian Mbappe saruro wabuze apana kuri Arda Güler kuri Kylian Mbappe no kuri Kylian ntamazino zitatsinda Kevin ngo taravye umupira wango mu myaka ya kera burya karite za Jude Bellingham zisigurwa n'abana barijande bakomeye ba Piriro bande burya numu numero 10 mugaba atakintu nakimaza gufasha umwataka icyo wewe gusa afasha equipe mu kugire ironko umusaro kuko Jude Bellingham n'umuntu yari imbere y'ipoto sindi siri koza guho mwataka kandi uravye n'ingene ari rarante ego no mukinyi mwiza mugabo muri ya mikinire yo gukinisha umwataka Jude Bellingham ntiyoje imbere ya Dagire ko Dagire wewe uburyo bari karakinisha bano bahungu b'imbere araburimye place kandi wewe baramaze iyo ari nyuma yabo baramaze kumumenya gukiriya ama espace Jude Bellingham no mukinyi acenga agapenetra kinjira nawe abona ko bishoboka kiterera bitandukanye na Jude Bellingham na Dagire kandi umusaruro Mbappe yarafise za okazu yaronka kwa Dagire uno musi ziri inyuma nizaronka azironka ari muri ahagaze muri zone novugira idanje atotanga umusaruro Real Madrid vyakomeye ariko twizere yuko ibibazo umumenyereza z'izina rya Xabi Alonso ashobora kubitorera umuti umwanya wariho wose muri La Liga no munsi Real Madrid ni ya mbere n'amanota agira kuri 32 isonze inota rimwe gusa equipe z'izina ya FC Barcelona birumvikana tunyaragase cyane twiruka Yinjira hariya muri Premier League mu higanwa ry'icaro ca mbere mu gihugu cy'Ubwongereza ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8:30 De Bruyne hariya bari baramutse bacakirana n'umugwi wa Burnley birangira bawutsinze ibitsindo 2-0 munsi Chelsea iri mu kibanza ca kabiri tuvuge ko Enzo Maresca n'abasore biwe bari ku gikombe biragoye muga birashoboka abantu benshi bakubwira ko ngo Premier League ntitwagwa mu 11 ngo mugabo burya biranagoye kubona ikipe itsindwa match zine muri mu mikino 15 ngitwara igikombe byo bibagake muri zase z'ubusanga ekipe nyinshi zitari determine Chelsea kumbwira ko ituma igikombe nivyo mugabo birakomeye ko turavye mu adversaire ahari no musa ariko barahangana yiteguye kugwana kugeza kuri na ya ekipe ubu atabisubizo byinshi wabona yuko iyo ekipe bayikora imbere Chelsea ni ekipe nziza ni ekipe isaba abakinyi benshi kandi iri mixed na Enzo Maresca akora rotation ugasanga ariko akora rotation n'aba basore tuba tubona umenga ni bato baracari bato muri projet bakaza gutanga umusaruro rero ekipe ya Chelsea kuyituma igikombe biragoye muga muri Big 4 ndiko ndabona iri kirasemanta kuzoba iri muri Big 4 kugeza kuri RF de la saison Chelsea wowe urayivuga kiki Chelsea yitwaye neza iri kitwaye neza no muri no miss uravye Chelsea statistics zayo si zibi Chelsea iri kitwaye neza muri no miss ni equipe muhuye nayo utavuga ngo ngiye gutora amanota 3 byoroshe Chelsea rero yitwaye neza ariko urana Burnley iratsinda kandi wana yuko yaciye bituma iba kwiza mu bibanza vyiza ariko uvuga ngo yotwara Premier League ni ibintu bikiri kure cyane kuko haracari kare ariko ngende byose arome yavuze Big 4 nayibonayo cyane Big 4 urayibonayo ugereranije kuraba nivyo basa nabamutumye kuko muri equipe bari bamutumye n'igikombe buri bamutsa gitwaye byo bari ibintu biba bisa n'ibikubiyeko twagiye tuva kwa Chelsea Londres twerekeza hari Merseyside you will never walk alone kabisa ibintu vyakomeye aya ku minota 79 twisohokera ikibuga tuvuga ati vyuri mu ntavye tuzi
Arne Slot Mzee Gipara mubeshi kugeza muri kano kanya ni mubeshi hano mubeshi kabisa we yaraje aratwifatira aratubesha twara igikombe muri projet zubatse ariko no musi vyiwe biranse salon yego sinzwe na Nottingham Forest kipe iri muri zitanu mbi za mbere muri primary zinakina nabi byongereko kuko ino equipe ya Nottingham nubwo ari equipe ifise abakinyi benshi beza imikinire yabo burya keshi nikunda burya Nottingham bigikina biragoye ko bavuga ngo Nottingham ni equipe nziza mugabo ni equipe ifise abakinyi abo benshi beza bakanga abantu kandi nubwo babashira mu kibuga asanga ariko batanga umusaruro burya ni equipe jewe nemera bivaye n'imikinire rero wari bigarutse ko ati Arne Slot ni mubeshi no muzi tukomitwa mubeshi hobwo equipe ya Liverpool niyo twokwitwa ko ari ababeshi mugabo kubera ari we ayoboye projet keshi bigibintu dukunda kubishira ku mumenyereza naje ndavyemera ko Arne Slot umusaruro mubi ari wawitera bivanye naba kuko Arne Slot no musi ntiwombwira yuko ubushobozi bwa Robertson kugeza no musi bwabuze ntiwombwira yuko wabuze umunimero kabiri ushira kuri kabiri oriye kuza ukibuza za service za Dominique Sobozore hagati mu kibuga twibukanye banza ugashireko ego reka tuvyemere ako kamenye n'ucubandanye yarabuze uwo Jeremy Frimpong wo mu nimero kabiri yarabuze na Conor Bradley mugabo twagiye tubona Liverpool rimwe na rimwe Klopp yifashisha Gomez kuri kabiri kandi agatanga umusaruro umeze neza kuko n'umukinyi ubona yuko ari umupolivara kina habuze umuntu wari mugabo no musi ukiprive kuzana ubwiza bwa Dominique Sobozora inyuma y'umwataka hatari nuwo wiritse ashobora kuza gukina kuri nimero 10 gahitamo kumushira kuri kabiri kandi uba witeye uguhungabana cyane muri defense yawe itanameze nane burya biragoye kive kubona ikipe twari igikombe cyangwa ikipe itwara neza mu gihe ubusanga umumenyereza ahindurira systeme doje mu mukino hagati burya Arne Slot kubino sezo yatangura biragoye kubona match ya mugoye Dominique Sobozora iza kurangira atari kuri kabiri uwo Gravenberg aba yamusubije muri defense centrale ugasanga hagati mu kibuga yahashize uruhuriyane rw'abakinyi mu gihe yasezo yiwe nziza yakora remplacement poste par poste uno musi kibuze kwa Liverpool ntiyabuze ngo ni kindi kibazo kiri kwa Liverpool ni kibazo cyo kudashaka gushira abakinyi muri bya bindi byabo je ndemera guhindura mugabo uhindure mu gihe babandi bari bamenyereye gukora ivyo bintu atariho bari kumbwira ko Robertson tumushyira mu kibuga mu gihe kerekeza ubona imikino maze kumukinisha bitarafata irangi kugarukana Dominique Sobozora kuri kabiri kwiyima Cody Gakpo ugafata uno hugoye kiti ukamushyira ku 11 ukaza kumushyira ku 11 office Isaac kubona uri kurafyendera ku ibintu byiwe byamaze kugeza muri kano kanya Alexander Isaac so mukinyo gutangura kwa Liverpool tuvyemeranye performance zi wafise nyimba umukinyi bamushyira mu kibuga bivaye n'imibara ari karakora uno musi Alexander Isaac imibara afise so gutangura muri Liverpool Mohamed Salah ninde yabwiye Arne Slot ko Mohamed Salah ari umukinyi ari umukinyi wo kwama mu kibuga kuko no musi no muri bwa bubi Mohamed Salah kwa Liverpool ni mubi kandi biba mubi agaca namugumiza ngo bikaguma yarakwiye kumukura ega kebe ibintu biko biranka keshi ukora ibindi bintu ubona byo tanga ibisubizo burya ibintu no musi byase hindura ugerageze kuko sindi ko no muri football badahinze nko mu buzima busanzwe ibintu biriko biranka uragerageza gushaje ukaraba urahindura plan objectif kaguma ari yaye wewe ni bamubigaruka akati sinemera umuntu atari flexible mu mikorere Arne Slot nani kara flexible mu gukora rotation aho zikenewe rero kwa Liverpool je ikibazo ndacakibona muri systeme doje adashaka kuzana abantu biwe bayikoze mu mwaka uheze kuko no musi kibazo gihari nyimba ashaka gukora transition nabanza arindire bano bakinyi ba progression bari bakimwe mu mwaka uheze hagiyemwe abagenda abafana biyakire uno musi Mohamed Salah ntidufise Van Dijk ntidufise Alisson abahari nibo twiteguriye kwizereramwe gusa no musi aba bakinyi baracahari niyo mpamvu Arne Slot bamusaba umusaruro nko bamusabye mu mwaka uheze ko kumbura kuri defend igikombe no musi kabari ku mwanya wa 11 ikipe ya Nottingham ikipe limita kuza kugutsindira oti nako Anfield ahantu mu mwaka Jurgen Klopp yasize hasize igitinyiro twese niko tubizi gusura munsi ushobora kuja Anfield nguve y'amahoro gusura munsi kandi fise na ekipe y'abantu bazimvye rero ikibazo kiri kwa Liverpool
nkuko mu mwaka weze Arne Slot match ya Nottingham yabatsindiye hajya yiga n'abasore b'ico kugira ibintu ibibazo bikemuke baragitorera inyisho no munsi n'ubundi bibazo nkuko projet ari yiwe ari nawe muntu atanga conference de presse imbere y'abanyamakuru ikibazo nagikemure kuko ikibazo kiri muri we ntikiri mu bakinyi ikibazo kiri muri Arne Slot wana Jean Pierre kipe ya Liverpool inkino zigera kuri 6 zose muri Premier League itazi kubona amanota agera kuri 3 no munsi equipe igeze mu kibanza ca 11 muri championnat y'Abongereza bagenda kuraba harimo abakinyi ubona yuko nkuko Salomo yareje kubivuga yiyi mu bwiza bwabo kandi atazi yuko bimeze neza ku munsi w'ejo nabonye umugazi kw'izina rya Ibrahim Konate bamugomba asohoka yitwengera neza yuko wewe afise izindi gahunda ziwa iyi equipe koko Arne Slot aracamubona mu bubasha canke ubushobozi bwo kuza kuyigarura Arne Slot genda rabaha umukinyi bagurishije muri Bayern nyumviro rya mukinyi bamuravye ibintu ariko akora muri Bayern no kuntu yasohotse nyumvira ko bakoze kwihenda cyane kwaje Luis Diaz biharo afise muri Bayern si bibi tuvuga rero ukaca uzana Isaac turiko turabuye umwanya so umukinyi wabona yuko ariko yitegura kuguha igikombe ca Premier League je gusa ico nshinja urya mukinyi Luis Diaz n'ubuyobozi bwa Liverpool mugabo na Arne Slot arabisemo uruhara kuko niwe mbwira ko umukinyi wokwemera ko asohoka warubona ari karatanga umusaruro mugabo rero ubuyobozi bwa Liverpool hanini yagiga ntibumvi mugana hashobora kuba atabashize copyright ati nubwo uno mukinyi tugomba tumusohora nta wundi mukinyi yotanga azoduha nk'ivyo ari karama uno munsi Liverpool abantu benshi ibibazo byabo bayica ku ruhande badashaka kubyinjiramo indani mu bidome ku rutoki Liverpool bari sanzwe tuzi ko ari equipe kinaje direct igahera imbere kuri pressing uno munsi ugiye kuraba ikintu batakaje muri Luis Diaz apare izo zindi services zo gutsinda no gutanga amahirwe no assistinga ba Mohamed Salah n'abandi muri Liverpool ndakora pressing yari Luis Diaz yakora pressing kuko wasanga arika niyo muntu yarafite ubushobozi bwo kugumana umupira kandi akanawutanga naho bikenewe akaba afise nizo mbaraga zo kwataka itanga umupira no munsi ninda ariko arabikora no kodiga kupuzomubona mu gihe afise umupira kuko nawe nyene muri kuko numukinyi tuvyemeranye ntiyari mu numero 11 ariko kwa PSV yari umukinyi hagati mu kibuga nabamubonye muri mondial 2020 ubuharande bwamwifashishije nk'umu numero 10 ni naho yakoze biga biharuro bimushira ku itara aza muri equipe ikomeye rero Kevin Liverpool guhera 2018 2017 muri za transition muri ya J direct wasanga ari equipe iri kirubakira kuri bano ba winga babo nibo bantu ba je yabayubakiye kuri Mohamed Salah na Sadio Mane abandi bakinyi hagati kubona yuko ivyikina vyose byaba byubakiye kuri bano bakinyi rero no munsi gitima biriko biranka ntafise wa mukinyi baba winga ntabagifise rero munsi abantu nimba babona ubutsindo Kodiga kupatsinda Kodiga ko ntabwo ari umuwinga do nimba tubuze aba nimero 11 kwisi bahari no munsi Kodiga ko ni equipe nyinshi yojamwe mugabo Luis Diaz nta equipe ni hari no munsi yari gushobora kujamo ntashoboye kuronka uwo mwanya no muri Liverpool bariyimye umwe mu bakinyi yatuma bashobora kuronka umusaruro mwiza ikindi kintu je muri kuri Liverpool bariko bafata kuri projet y'abayubakire kwabagabo kumbe barashaje barabakamuye ubu nta bintu ntibakiryoshe nkuko twari tubaye Mohamed Salah biharura afise uravye mu mwaka uheze ubu ubari nyuma cyane kuko ubu nko mwaka uheze aho yarageze ubu yari mu bataka bafise ibitsindo byinshi muri Premier League ariko Mohamed Salah ivyo bariko baramuronderamo ntavyo araba Isaac nimero 9 bazanye ivyo bariko baronderamo nta kintu na kimwe kuko bashaka bake project ku bantu baheze barabamaze uburyohe nta kintu Liverpool mbona yoza gufasha baraheze oya ni babomore baraheze ni buwa ariko muri football bategura nkuko Jurgen Klopp yabwiye ati reka dutegure burya umupira ni project uratangurwa kuko ibyo Jurgen Klopp yabubakiye ndisiri ko atari byo yahasanze rero na Arne Slot nyimba babona neza ko umusaruro waburiye muri bya bindi bari bizeye ko muri abakinyi ba Mohamed Salah bakora ibyo biharuro rero nibicare bati barindire uwo Florian Wirtz hazagera igihe atanga umusaruro abo ba Isaac baze bagere kuri rwago yo gutanga umusaruro bahekeye equipe
birumvikana tuva kwa Liverpool i Anfield twerekeza i St James Park. Ekipe ya Newcastle yari kirabwira mzee Pep ndi hamubwira ati nyuma y'inkino 19 shaduhura na gutsinda ndagutsinde kabisa ndakubwira ati Arsenal ndayiha amahirwe yo kuyirenganira gusiga. Idi aho yaradetermine gutsinda umukino we wijana muri ekipe ya Newcastle. Newcastle rero irakubise muri kariyere yiwe. Rero burya Kevin kurahura n'umuntu yafise ikintu agomba shikeko twama tubona umukinya agomba yuzuza ibitsina runaka ugasanga afise performance ziri hejuru. Imwe ekipe muri ekipe zikomeye mugabo je navuga itari serie iyo yasohotse inyuma y'ikibuga cyabo. Gusa uno munsi bamaze ino season ntibazi gutsindira mugabo amount yose bafise bayafitiye St James Park no makuheze vuga ni ekipe isanzwe ifise ikibuga cyabo no vuga ku kibuga cyabo ntupfa kuhava amaho kiragoye kandi nimwe mu migwi ifise critère zigwana muri Premier League uko abakinyi bayo bo hagati mu kibuga ni bamwe mu bantu bagora ino migwi ikomeye na defense yabo ni imwe muri defense bisa abakinyi b'inguvu kandi barebare ugasanga n'ikibazo cyahora kiri imbere ni kuko bugino ekipe ya Newcastle ifise abakinyi vuga uno munsi botangura kandi beza kwindi match ntabagarukane agashyira nk'abandi kandi ukabona n'abakinyi nababandi yazanye n'abane ekipe ifise abakinyi besi kandi beza. Rero ekipe ya Manchester City keve tubigaruke ko burya biragoye ko kumva ekipe zitwara neza ishingiye ku biharuro by'umukinyi umwe ugasanga umukinyi umwe ari kararinya match 10 na match 8 ari wari karatsinda wenyine mbuno munsi mu gihe uzoba wabitse uno mukinyi Erling Brot Haaland Manchester City izoronka ayo manota kuko hazogera yahahura na zino defense zibika abantu harandira mu bigi ibicu bikonfonda no kwa Madrid birasa nimba Real Madrid iri kirabura umusaruro ibiharuro byabo bishingiye ku mukinyi byabo bishingiye kuri uwo mukinyi ibi twagiye tubona mu migwi myinshi kwibaza reyerema kuri reyerema no mu buzima busanzwe uno munsi kuri mikro ya mbere ni Keve amenye ayobora ibiganiro agira eske Keve nimba mudashaka guha iyo chance Jean Pierre na Salomon nabo baze bayobore we Keve uzokwa muri disponible ni wabura rero imisi izocisiba ari no kubona Keve pira w'amaguru nuko cyo tuba nije yo gusanga ego arandegira ibyo bitsindo 10 ubwo nyuma yawe hari habakinyi babiri umwe afise indwi ubundi bitandana ubundi bagabure mugabo kumva ko mfise 20 na uwumburikira afise bitatu Keve kuri CBS tunagara ko gatoya nibo bavuze ati mwibuke saison Real Madrid yatwaye igikombe wasanga ifise Bellingham aronka ibitsindo ako gukwita ibitsindo 20 Vinicius 18 Rodrigo 15 ugasanga abandi bakinyi bose bariko baragabura na 2024 burya biraryoshe kumva ngo ekipe ifise umukinya wese atsinda ibitsinda ega niho namabwirira abantu ati ino Barcelona uyitege kuko Lewandowski Ferran Torres Lamine Yamal Narafinha yavuye mu mbeko mwiragiza Firmino Lopez abo bose ugasanga baraparticipa mu bitsindo niba Barcelona ifise ibitsindo 40 ugasanga bose barabigaba bose barimo 10 burya bira ego kuba ufise umukinya atsinda ibyo bitsindo ni byiza mugabo kuba ufise umukinya atsinda ibitsindo wenyene burya kumbwira ko ufise umukinya atsinda ibitsindo 13 wenyene cyangwe akwiza n'ibyo 40 ingahe ari umwe mbe mu gihe azoba yabuze ko tubona ubu amagara y'abakinyi umwana umanya bari muri riske mu gihe uzoba muze bizogenda gute rero ni bino bigaruka kwa Manchester City nta muntu atemera yuko Pep Guardiola ari karayigarura kuri ya identity yabo mu gihe identity yabo finition ingana gute Jeremy Doku ni wa mukenzo za kukugorera defense agahiringe Brot Haaland agakora ibyo byiza ya partnership yo hagati mu kibuga ntiturayibona iteranya ubwoba kuri kwa rwego twayibonako rero Manchester City iri kiragaruka ego nta gikombe uno munsi gikombe ntikiragenda mugabo Kevin abigarutseko biragoye kumbwira yuko ekipe twari gikombe muri match 12 za mbere watakaje mu match zine haba hari akazi gakomeye ko gukora Manchester City icyambere bobanza kumva City
twabonye mu myaka ingahe irangiye si y'ubu kuko Guardiola twahora tugero bataratakaza inkino zigera muri zine ngabo no munsi inkino zine muri Premier League Zagiye. kabaye tukiri kuri journée ya 13 abantu bumve yuko City twabonye ati nje gituma twicara hano twavuga ngo City ku 60 byo kugerageza kuraba yuko niyo garuka yigarura ariko City iragaruka ijana ku ijana Jean Pierre City iragaruka canke Ibandanya igerageza kugwazagwaza mfatiye kuri Manchester City yo mu mwaka uheze muri season irangiye babona ko Manchester City byayankiye ubona ngo Pep Guardiola ngo byanse ngo igira gute ariko nawe ntihari we abakinyi bari bafise ingorane bari bashaje abari bari mu mvune bavuga ati rero bamuha amafaranga agenda ku isoko agura abakinyi arabagura aragwana araza muri big yarabishitse ariko ubure naho simbona ikibazo afise ko abakinyi baramuhaye ahubwo ingorane nuko ugira ngo nimbe harandi yabaye mwiza equipe yatsinze harandi mu gihe yabaye mubi equipe yose yanse umva ari mu gihe equipe yubakiye ku muntu umwe iyo equipe ntago ari ya equipe izoguma tubona igaruka itsinda iguma iri kuri course au titre kuko urabona nk'ubu ibintu ntibiko bigenda neza rero kukuntu bavuga ngo harande yitwaye neza yatsinze bitatu equipe yaronse amanota 3 harande byanse equipe yose byanse oya icyo twabwira abantu burya project lino jambo project ngira itanguye kuvuga ngira nko muri za 2015 kuduga project y'umupira w'amaguru ntuzohita nubwo uzoba warubatse bebe Guardiola ahubwo uno mwaka navuga yuko yari yarafinye yangira kuko burya wariwe mwaka wo gusezera muri Manchester City nubwo byaciye biabukorogane ya president ati ino equipe ni widukoreye bandanya ruje amateka uzova ngaho kwija imyaka 10 umaze muri equipe Guardiola ntiyamara ntiyemera ko umukinyi agera muri ya period yiwe ya nyuma atararonka undi mukinyi kuko no munsi Leon Sheriki ntaba yinjiye Kevin De Bruyne yagiye aba bano ba Savinho bano ba Jeremy Doku babinjiye kuko bano bakinyi biwe benshi bakoze byiza yabazanira mu bandi uno munsi Rodri yamuzaniye kwa Fernandinho bano ba Bernardo Silva wasanga ari kabazanira muri ba David Silva defense central yiwe kampana kagenda azanye uno Diaz w'umupolitiki ugasanga kuri gatatu ntiyemeye yuko Fabian Delph ni hari wo kuza kugwana izo sezo kuri kabiri Kevin no most premier yuko Man City ifise umunimero kabiri wanyawe ivyo twama twabivuze igihe kiri rero project Manchester City kubrikora yanka kuja kugura ngo nzomuhindura umukinyi biroroshe guhindura umukinyi yakina muri Axe ukamugira umunimero gato ubwa biragoye gufata umukinyi w'umumero hagati atari n'umukase mu nimero 8 ukamuzana kuri kabiri rero project Manchester City Nihore je novuga ko ari bwigitangura yinde kuko era yakozemwe bijya bikombe bitandatu bya championnat uno musi siyo ahubwo nakore periode novuga izo barayisi atagihale kuko ku nguvu tukibona ndiko ndabana Pep Guardiola ningene mbona famille yiwe ya itariki iramushaka mu Bwongereza ino project agomba yubaki izoza gusozerwa n'uwundi umwaka aragenda tuva i Manchester kabisa twerekeza hari i Londres derby Londres yari yamuhose kipe ya mbere kwisi yabisubiye mu kipe ya mbere kwisi muri Premier League niyo equipe ifise ubusatirizi bwiza kugeza muri kano kanya muri Premier League niyo equipe ifise defense nziza imaze kwizwa ibitsindo biki bivuze ko no muri Champions League iri muri equipe zitatu za mbere zifise ubusatirizi bwiza zikagira na defense nziza ni equipe ya mbere kwisi bayita Arsenal Ghana batsinze ibitsindo bine equipe hari ahantu harori hagati mu ndwi uri kumwe n'umugabo ari aho novuga umurejande Grand Frère waramubwira ati ego Arsenal ibuze Gabriel Magalhaes afise rigere n'umukinyi mwiza kabisa naje ndavyemera mugabo no tugiye kuraba transfer ya Arsenal yakoze transfer zo gutwara ico gikombe kuko uravye umukinyi nubwo atamukinyi asa nk'uwundi ndizera ko umukinyi baguze yinkapye nawe nyine ntari kure y'ugwego rwa Gabriel Magalhaes Arsenal tugiye kuraba ekibi twari gikombe muri defense muri mbere na mbere banza bubaka ubusati ubwugarizi bwiwawe bube sude ijana kwijana genda wubake imbere abakinyi bazotsinda ibyo bitsindo beza kandi benshi uno munsi ugiye turabe Keve kuvuga ko Arsenal ya equipe ya mbere nziza
burya Premier League kenshi dukunda kwige burya Premier League ni determina equipe ko ari nziza cyangwa atarenza no muri ya myaka Man City yari kiratwara ivyo bikombe mu Bwongereza yari equipe ya mbere bubaha kandi inatinyitse Arsenal abakinyi yaguze keve tuvyemeranye n'abakinyi bo kuza gutwara ibikombe ntibarabitwarira handi ngo n'abakinyi batwaye ivyo bikombe mugabo uravye uruhurirane rw'abakinyi bari kwa Arsenal n'abakinyi biyubakiye gutwara ivyo bikombe burya kumbwira ngo keve igikombe mbere na mbere ugitwara mu gihe witsindiye niyo migwi byitwa ngo ikomeye muba muhanganye rero gutsinda avec uko baraye batsinze ino equipe ya Tottenham ngira yasabye amazi nkuko abantu bakunda kubivuga Thomas Frank bamweretse yuko projet yiwe ivyo arimwo itabara kiri hasi ni ya system doje twamanje garuka Kev kombira kuri kurahindagura ibintu zana bakinya ino system atruwa nabonye azana ba Spencer bazana kuri gatatu Spencer audio gukabataguriza arimo bakiba kuri numero gatatu ubwo Spencer yari yamushize ku ndwi yari yamudugije ko yatanguje Kevin Danso Van de Ven na Romeo hagati ashira uno Bentancur na Paulinho imbere acashirayo imbere acashira Kudus anahashira Richardson baya sana ino equipe arayifyatanga kabisa equipe ya Arsenal nubwo itotwara igikombe tubisubiremo hari ibimenyetso izindi equipe zidafiste uno musumbwiye ko ugiye guhura na Arsenal ugiye guhura no adversaire agoye Jean Pierre Arsenal amaja munotum icyo yivugako tugenda tuyivana ivuga ko uno mwaka nitatwara igikombe cya Premier League ikivuga ati je gikombe cya Premier League yaheze uko uravye ubuswad ifise iswade yo gutwara ibikombe yaravye umukinyi bakwe muri Crystal Palace Ebereceze uyu mwana vraiment arakina umupira ukavuga ati umuntu yamuguze yari arazi kugura abakinyi yarazi kuraba oya hari burya kesi Keve hari ukuntu equipe bayubaka kuko uno munsi turizera ko Arteta ntinje muri Arsenal imeze uko imyaka imazemo uno munsi abakinyi ari karagura n'abakinyi baza gukompleta muri babeza kuko yaranabivuze uno directeur sportif wabo Edu tiburya project itangura twagura abakinyi bose kugiye tuze turabona abo tuzomarana igihe uno musero ni nko kuja muri caguru bacagura impuzu amakagiriza usigara uno musi umukinyi so kinjira kwa Arsenal n'umukinyi wo kuza guta babona neza ko ubwo bushobozi abofise uno musi ugiye kugura inkapi uguze uno Ebereceze abo bakinyi ubona neza ko aribo warukeneye kugire project yawe ibereye isi birumvikana Arsenal uno musi iraye mu kibanza ca mbere n'amanota agera kuri 6 irusha ekipe ya Chelsea de Blues tuva mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeza hariya mu gihugu c'Ubufaransa tunyaruka cyane Ligue 1 ari yatsinze bitatu bose hari nkuriyo na Marseille yatsinze Amerige icyo navuga uno maka kizoba gifise inguvu niko mbona Marseille ku rwego rwiza ko ni equipe ya Marseille ni imwe mu migwi mwiza cyane rero kumva ngo Paris Saint-Germain imeze neza Olympique de Marseille imeze neza champion muri Ligue 1 aho bifise agasukari nubwo uwitwara tuba tumuzi mugabo mu gihe bafise n'umukompeta aza kuyibuza gutwara ico gikombe hakiri kare biraryoshe mu Faransa nta byinshi byo kuvuga ino Paris Saint-Germain ahubwo ntitwirabira mu Faransa twirabira muri amahiganwa ayandaye muri Ligue des Champions kuko urwego biyubatse ko ntibiyubake ku rwego muri Ligue kuko namashize bagorwa n'abari zikeye birumvikana tuva mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeza hariya mu gihugu cy'Ubudagi Jean Pierre equipe ya Bayern Munich iraje yifatira equipe yitwa Fribourg ikubita ibitsindo 6-2 mu gihe Fribourg yari yatanguye itsinda equipe ya Bayern Munich ibitsindo bigera kuri 2 byose ku busa equipe nicaye hano kuri micro nkavuga ngo ni mwe muri equipe zibiri za mbere ku isi cyangwa zitatu za mbere zimeze neza gushika muri kano kanya nabambesha sinshaka kumvugira mu Budagi kuko mu Budagi ndazazogitwara nabone izotanga competition muri ya mahiganwa ya Buraya mahiganwa akomeye Bayern Munich tuyitege
kandi ni nayo je nko ndiko ndaraba vraiment bavuze ati wewe kora production yiwe uvuga ati ni ya equipe ubona shoye gutwara Ligue des Champions je Bayern Munich ndikumwe nayo uzotwara Ligue des Champions kuko projet yabo uravye umukinyi umwe ku wundi abo no mumenyereza wabo batanye bavuga yuko wogira ntari muri karibu yo kumenyereza equipe ariko ivyo ari karerekana biraboneka yuko ino equipe Bayern Munich ifise ubushobozi bwo gutwara igikombe ca Ligue des Champions kuko mvuze Bundesliga yo yijya ha yindi equipe mbona avuga ngo yo challenge ngo yibuze gutwara igikombe Bayern Munich mu Budage ahubwo no muri cyo kwishimira nuko muri kuko Bayern Munich yamye ari nziza mu Budage gusa no munsi urabe enchaînement y'imatch bamaze batsinda kuko ni equipe ntiratsindwa umukino numwe kuva saison yatangura byaheruka kera rero ino project company burya keshi ikintu kiriko kirabitandukanye kwa Bayern Munich kwitwara neza kugeza kuri no rwego Kevin ambiance ubona iri muri no equipe na vestiaire imeze neza burya kumbwira ko mumenyereza abakinyi bose biteguriye kumukorera ijana kwijana aho nta kabuza equipe iraba nziza rero nkuko Pele yarabigarutseko ino equipe ya Bayern Munich no muri Ligue des Champions nimwe muri equipe tokwifuza guhura nazo kuko yabi defense iriko ntiyari imeze neza mu myaka iheze gusa ubona muri kwa burya defense banziza mu gihe abakinyi bose mu gihe muri abakinyi mwese mukorera hamwe uno musi Upamecano ariko abamwiza aricarika Joshua Kimmich akazana bagoretsika na Pavlovich bariko baritwara neza na defense bari titwara neza yarose umuyobozi burya kimwe bakubwira ati Keve ahantu hose ni hazo muri dere umuyobozi yakoze afise burya experience raconte uno musi experience iri kirakora kwa mu defense centre yo kwa Bayern Munich uno mugabo Jonathan Inter burya Upamecano so mu defenseur mubi ahubwo muri bwabo bibwiyiwe yaronse umuntu yaronse uca mugira mwiza ko sinizera ko Upamecano ari mu defenseur mubi gusa yacagira kuba atari impande n'umukinnyi batenere mwiza akeneye kuyobogwa nawe kandi ugana muri secteur nyinshi twama tubona abantu akora neza mu gihe bari kumwe na naka rero Keve tutari tukiri ngaho wewe igerageje kumva uri umuntu wo Arteta sivyo rero ngira tuzokora igipimo umunsi wa kabiri jereka ningire kwa company nawe Arteta oya Jesse oya nareko kwa Arteta ahubwo yo navuze vuga ibintu byiza vuga ibintu equipe bari nziza none munsi Bayern ni equipe nziza kwisi kuko ufise Orize mu bakinyi beza bitangaza amakuru bitamuvuga kuko aho Lamine Yamal yo kwicara no munsi muri no yo ntebe na Orize yo yicara ariko bivanye ni champion kinamwo n'umugwa kinamwona yuko udahabwa ho gaciro cyo bituma je rero company Arteta kibavana ibyiza jo equipe yose zikiri mu bihe byinshi aho hantu mba ndahari kuko makende yo naje kabisa nakunda football itari ibintu byo gufinda ibintu byo kugumba ibikindi oyi byo sivyo kabisa kubera umwanya watujanye dukorokere hano mu Burundi kipe zitatu zimeze nabi cyane muri nose kipe ya Grenoire kipe ya Bomamuru kipe ya Frambody Centre zimeze nabi mu buryo bwo gusatira zimeze nabi no mu buryo bwo kudefanda byumvikane ko ni zitatu kipe zikurikirana kuri classement zikaba na equipe zitatu nziza zambe muri defense no mu busatirizi hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi iyi Primus League y'uno mwaka mu Burundi tugeze kuri journée ya 13 mugabo bamaze gukina journée zigera kuri 11 murabona itaha hehe ko mboni no mwaka atanu mu mfuza kurekura kuko no musi Frambody Centre na Mamuru banganya amanota 28 Grenoire basombye amanota agera kuri 3 ina migino bavuga igiti muri munoti burya Grenoire twabigarutse ko kenshi hariko haratsinda realite z'umupira Frambody Centre niko kuko nyene equipe novuga itandukanye n'izo ino equipe ya Bomamuru ko ino equipe ya Bomamuru navuga ikintu kiro kiratuma yitwara neza nino experience ino Joseph bipfubusa kumbwira ko equipe imvuruza ari muri ino equipe ya Bomamuru ko burya kenshi equipe ziba zishamikiye ku ntara kenshi ubusanga ari abantu benshi bazifata mu ibyemezo rero kumbwira ko agarukanye vestiaire nziza kwa Bomamuru kugarukana umusa ko burya equipe kuyigarukana mu musaruro keshi n'abantu barakwizera rero igikombe aho kiri igikombe niko nakibona ku ruwa mbere kuno musi wa mbere iyo defense afite defense nziza na attaque nziza mediane yabo yo kuko ino equipe ya Grenoire ugiye kwiraba ku bakinyi fise defense centrale yabo ya Kanyamukenke na n'ubunize Imana Joma
n'abakinyi ubona beza cyane maze no beza kumenyerana tugende turabe abarufubeke babo ni beza hagati mu kibuga burya kohezo y'abakinyi kenshi irakunda gutuma iyo ekipe yitwara neza ubu Karimu Kamana na Bukuru Keita imbere yabo bafise navuga umwataka nubwo bamwe n'abandi batamwemera harimo n'abatamwemera jewe nzi uno neza Abdi mugabo ibyo baba yabitanze hariho abatamwemera kandi jewe nzi reka ndabagira ibanga twagena kwa kipe ya Flambeau du Centre keze bitsindo 11 buke Flambeau du Centre mu migwi novuga izi gutegura neza itegura urukino nubwo batamwemera kandi abatamwemera ari babandi nyene burya Dodi nubwo ubona abo batamwemera bashobora ko batamwemera kuri level iri ariko kuri level ya hano level ya hano uzanya bamenyereza bagera kuri batanu ba mbere ndodarimwo kuri level ya hano muri no abataka bameze neza wowe neza Abdarim na David Rishura wiyo na David Rishura ariko tugiye kuri ya level yo kuja kuri bande tushe yo mugugiye gukina na yambi gikomeye kuri Afrika ba uwabdumuzanye muri ya none reka nibiharo oya nivyo ikize icyo twakwita ahubwo igico nomara niko ndizera burya Primus League niba aba president n'aba boss nibumva yuko umupira ari wa media atari w'iwabo bakawuha media kuko ubugwego bwiza bararufite bakazana abanyamakuru bakawudanda kuko hari umuntu no munsi akubwira ngo Flavie wa Muzinga ntari karavugwa n'ibinyamakuru kubera batari ko bara none ko mutari ko murazana umupira ngo tuwudanda wowe uno munsi uri kurambwira ko champion nazo ngaha mu karere ntitubona ziri ko ugwego ziri ko sigwagwego ruri hejuru Bumamuru no munsi riki ifisa abakinyi beza kose ndisiri ko abakinyi muri Bumamuru keve ya championa irero Burundi turayizi bagiyemwe bokina ndisiri ko bano bakinyi bari kwa Flambeau du Centre baho boja muri ya championa yo ngaha hirya ntabwo nyene bokina ni kuko kwa Kwitwara rero umupira ngaha mu Burundi uko ratera imbere igisigaye ni kumondializa bakawuha banyeneho ikindi abakunzi bakagaruka kubivuga uko umbwira ko umupira ugarutse uje ngaho Bujumbura stade bigaragara nivyo n'ibintu byo kutishimirwa rero we kugeza rero muri kano kanya uvuga yuko ikombe cya championa kizoje Makamba probably makiri Makamba niko bibona niko ndabibona naho mi segonda kuko umwanya watujanye kabisa Yegre Noire je ndakunze kuyiraba equipe irafise ukuntu yubatse kugira ngo itandukanye n'indi migwi yo mu Burundi urabona ko ari umugwi ufise uburongozi bwayo bwishigikiye ifise abafana kandi irafise n'abafana hari Makamba Yegre Noire kuba irimo ikinyurano cy'amanota 3 kuri izi zindi zibikurikirana ndabona yuko ntago yobona yuko yotakaza urukino naro mu irutakarizo wezandanje ko urabona izabumamuru na Flambeau du Centre nazo irayegereje simona rero Yegre Noire ikikora amakosa yo gutakaza inkino n'izi zayegereje igikombe nk'ubusi novuga ngo kizotaha ariko amahirwe menshi ndayaha Yegre Noire birumvikana soringa amahirwe menshi barayaha equipe ya Yegre Noire the Fighters mwabumvise mukabike mukabike ndagushimire wana Kevin icyo bura gusa ni cyakindi nshimiye na pe twabanye neza mu mwanya tumaranye ngaha ndabashimiye tuzosubira undi munsi bimeze neza nshuti n'abakunzi ba JCTV ndabashimire mu kiringo cy'iminota igera kuri 68 uko dushoboye kuza kubana tuganira sport cyo musabwa no gukora subscribe kuko ivyo bidutera intege kabisa bitagenda neza navyo mukaja muri commentaire kuko niho tuganirira niho tubonera ibitekerezo byanyu hacu aho kundi munsi kabisa mugire aho muba mwubaho